Abizi, I know it. But today we tell me, oh, Rev yaraguye. Ntabwo ne utazicura kurakora. Learn the Bible and learn. Iga Bibiliya hamutaho ibiri kwigisha. Reka tubahe kaze mu kiganiro cyo muri kahise. Tubahaye kaze mugenzi. Ego, murakoze cyane kuduha kaze mu kiganiro muri kahise. Murakoze. Hari ibintu byinshi tubona muri kino gihe aho usanga abanyeshengero benshi bakunda kuba bari mu rusengero iminsi 6 canke 7 mu ndwi. Mbega ivyo navyo twisunze kahise haraho bifitaniye isano canke ndiko byukuri bikwiye kumera. Ego, uyu munsi katuganira ku kiganiro gito cyane cyerekeye imirimo ya buri munsi, turisunga no muri kahise, turisunga n'ivyo uhoraho yagiye adutegeka gukora. Haba turabe yuko byukuri uyu munsi kwariko bimeze mu byo dukora bya buri munsi, cyane nk'imirimo dukora tubaza kuduhimbaza Uwiteka cyangwa tuko dukora ibikorwa bihesha icubahiro Uwiteka. Ego. Okay, reka dore ku murongo wa mbere tubona mu gitabo cyo kuvayo Exodus 20 canke kuvayo 20 za gusoma umurongo w'8 ushikane umurongo wa 11. Rero kandi uyu munsi nakumbuye kuvuga ku isabato ngomba gusa nkoreke yuko ibikorwa dukora twabwe gukora ariko dukuruhuka umunsi umwe. Ndavuga ku byerekeye isabato uyu munsi, oya ntugira ubwoba, ndazi ko abantu benshi tuvuze ku isabato mutamugira ubwoba, katuvuge ku byerekeye ugukora kwa buri munsi. Murakoze. Okay. Yego, mu gitabo cyo kuvayo 20 turahera ku murongo wa 8 ngo wibe kuziriza umunsi w'isabato. Umurongo ubanza kwa twihoze gatoya kuno munsi nabo turavugana ku byerekeye isabato. Mu minsi 6 umviriza hano hantu, mu minsi 6 uze ukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Reka ngombe ngeze ngakumbere. Biri tugiye ngo mu minsi 6 abe ariyo dukoramo ibikorwa byacu bya buri munsi. Ariko uyu munsi turavye amashengero amwe usanga abizera babo canke abakirisu babo bama ku rusengero ku bukiko bwije, usanga bamwe mbese babuze n'ukuntu bibesha bivanye nuko nta muntu afise ngo akore ivyabo ngo bashobore kuyibeshaho. Dusima gatoya tabona yuko Uwiteka yabwiye Adamu na Eva canke Adamu yamwe ngo aze arime isi, ize imubere ivemo ivyo kumutunga, ivemo ivyo kumurisha ibintu nk'ivyo oye. Ariko no munsi abantu behe tufata kwiga ku masengero iminsi 5 6 tuzakora gusa umunsi umwe. Urabona, kandi uhoraho yavuze ati muze mukore iminsi 6 hama muruhe ku munsi gira kangahe ugira indwi. Tubananye navuze ngo usemeza mu murongo urabona yuko Uwiteka yavuze ati mu minsi 6 nagiye nakoze mu byose, nakoze mu minsi 6 uhoraho umunyi wawe nakoze mu minsi 6, ariko ku munsi ugira indwi yagizente naruhutse. Nawe uyu munsi ureke ukora umunsi umwe. Ariko tuba mu isengero mu makwaya guvuza imiziki ukibagira yuko ufise inshingano zo gutegura kazoza kawe ku kuri inosi. Nibuke yuko umunsi nabwo tukibayeho ku buntu bwo kuba ukuronka ingya zizanye nkuko aba Israel byabagendeye mu bwaragwa canke Uwiteka yabikora kuri Adamu na Eva mbere yuko bacumura. Ariko ubona yuko twabwe kujyana gukora cyangwa twashe kujyana kwibeshaho. Yego. Alright, reka tubandanye. Mu gitabo cyo Imigani 14 twumve icyo atubwira. Imigani 14 2 na 3 twumve icyo atubwira. Haravuga ngo ubutame bw'ibikorwa byose kubugira umugwiza, ariko gupfa kubomboranya amanwa kuzana ubworo gusa. Uyu munsi abantu benshi kugira ngo twabakirisu kumbe ari dukora gusa ni kumenya gusa amanwa, ntabwo turiko dukora ibintu bizoduha ubuzima budashira. Aho ugasanga twatakaje umwanya ngo dukore kuko Uwiteka dusaba biri munsi yose kimwe mu bintu 10, kimwe mu bintu 7. Mwikarida yuko yavuze ati munzane kimwe mu 10. Aduha asaba gusa umunsi umwe muntu kwa ube ubyano kubana nawe. Ariko no munsi ngo tugira opposite, dufata iminsi 7 abaro tuba imbere mu rusengero, ariko tufata dukora umunsi umwe. Simvuze ngo ni bibi kuba mu rusengero cyangwa kuba imbere y'Uwiteka, oya.
ahubwo tubikore tubanje kugira gukora ibikorwa byacu bya buri munsi bya buri minsi, kuko tekavuga ati dukore iminsi 6 hama ku munsi kugira ngo tugire turuhuke. Hano hari ikibazo mwene data, kuko abantu benshi twasi kugenda uko Uwiteka yategetse tugira mu byacu, ahubwo ngo turuhuke ku munsi w'indwi Uwiteka yaruhutse ko turuhukira mu minsi itandukanye. Sanga rero umuntu akakora ibyo yishakiye, yakora ibyo Uwiteka yategetse. Hano hari ikibazo, hano hari ingorane. Gusenga usaba gusenga muri wose nta ngorane, ariko kwama uri mu rusengero, mara uri mu ikwaya, mara uri umuvuzi w'ivyombo, mara uri umuvuzi w'ingoma, mara uri umukubuzi, mara uri iki, come on, byanditseho ivyo byanditsehe umurongo mwiza ariko nkwiye kuba mu ishengero iminsi 6 hama ku munsi umwe. Niyo nabona uwo murongo nzogira nzoza ndabikora, kuko ntaho byanditse, naho biri, urabona naho biri. Akabantu twarahinduye ibyo Uwiteka yashinze twigira ivyacu, no haje haba iki ingorane. Reka tabone umurongo mukurikira mu gitabo cyo muri Timoteyo wa 2 2:6 aravuga ngo, Timoteyo wa 2:6, umurimyi kuko ari we yacumukuye niwe akwiye kubanza gusoroma ku vyeze. None ni gute wosoroma ivyeze kandi kwirirwa mu isengero misi yose? Warimiki uyu munsi bavuga ati jewe ntabwo ndi muri Afrika aho ndima, ndi muri Australia, ndi muri America, ndi he, ariko naho nyine yuko kubaho kwawe ukeneye rent, ukeneye kuriha amabiri kanaka. None uriwe mu rusengero amabiri uzoyariha gute? Baja ku kazi, hanyuma umunsi umwe uze ari umunsi wo kuruhuka, ari uwo munsi bugana w'ikaniro ryera, ngo tubona mu gitabo c'Abalewi 2:3. Gusenga nta kibazo, kora ikwaya, mugamenye yuko ikwaya wikore, ariko muri buri waheje amasaha 8 y'akazi ku munsi, hamone kuja mu vy'ikwaya no kuja mu vyo imiziki yawe n'ibindi, ariko wakoze. Ndibaza uhoraho ntabwo atwitayeho cyane, kuko dukeneye kubona ibitangaza, ko twama mu rusengero buri munsi tukabona adukororera ibintu, kuko twama turi mu rusengero misi yose. Siko bikwiye kumera mugenzi. Uyu munsi abantu bese duta inkubire kuhoraho ngo ntatwishura natugirane. None we ntwakoze ugoma ngo azokwishure gute? Ugoma ngo azozengetora ryo ngo ibiki nibiki. Uyu munsi abantu bese tugomba kubona ibitangaza, ahubwo ngo dukoreshe ubwenge bwacu, dukoreshe intoki zacu, dukoreshe amaboko yacu, kuma gusa ngo hazi ibintu bivuye mu ijuru bikorokera imbere yacu. Ntigikunda. So get up and go to work. Get up and go to work and do your godly works after that. For the Bible says, in 6 days thou shalt labor and do all your works in 6 days. But the 7th day, which most of people have rejected and ignored, is the Sabbath day, is the rest. But we have done opposite. This day, especially those who call themselves Christians, they're in the church 6 days a week and they're only working 1 day. God will provide just like that. Get up and go to work. Do not say that he will supply just like that. Have faith in him, do whatever. If you have faith in him, he will bless your work. You will be promoted in different ways, but you must work. Let's continue reading it. Twana tusoma sorry nagiye mu ndimo chance gatumubari. Tugenda mu gitabo ca Zaburi 108 murongo wa 2. Ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga. Wahombe sana. Ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga. Uzonezerwa, uzohigwa. Avyumvise? So kwa muri mu isengero misi yose ntizugara yuko umukiriso. I've been there. Tunayibaye ndabizi. Hageze igihe nara ku isengero kwa 2, kwa 4, kwa 5, kwa 6 na Sunday. Ndabizi. I know it. But today we tell me, Rev yaraguye. Ntabone utazicura kurakora. Learn the Bible and learn. Iga Bibiliya hamutaho ibiri kwigisha. Sindavuga ngo ntuza gukora kwa by'Uwiteka, yaba indirimbo, yaba compose ibiki. But you're not going to spend 24/7 buri kureba Uwiteka. Yayivuze he. He only requires you 1 day. Akeneye gusa umunsi umwe mu minsi 7 kubana nawe umunsi wo kuruhuka. Naho nyene urawuziho, sibyo hari kibazo. Kumana wishimiye kugendera mu byo abasokuzo bawe bakwigishije nk'abakuriyemo, ntiwasubye ntiwabadije ngo utahure. So get up, man.
Get up, dad. Get up, son. Get up, daughter, and go to work. Dusome mu gitabo ca kabiri ca Thessalonike igice ca gatatu turageza turi ku murongo wa 10 tugeze ku 12. Haravuga ngo kuko tukiri kumwe namwe twabageze iki ngo umuntu wese niyanka gukora ntagirente ntakajye. N'ijambo shira arikoresha ngo ntibazikora muri Bibiliya, so uyu munsi baryumvise ko riri 2 Thessalonians 3 verse 10 to 12. Turabandanya ntakajye tunarime kuko twumvise yuko hariho bamwe bo muri mwebwe bagenda basaragurika bama bineganegera bakita mu bitabakwiye, ariko abameze bacu turabagera tubahanura kubw'umwami Yeshua Kristo gukora ibikorwa batekereje babone kujya ivyo bironkeye ubwabo. There you go. Aho nyine ukandeganega mu isengero ngo uri umukozi w'Imana 24/7. Cyabaje nuko amashikanwa azanwa ntabwo kuba kuba nyisengero. It's only you who enjoy it. Niyo gushinezererwamo. Ariko bavuga ngo ntibakore. Why? Kuki? So reka tuve ubuzimu tujibo bane data. Tangwe kuva mu kurambuko mu mpuzu tukore hama uwitana bazagirane aza ahezagire ibikorwa by'amaboko yacu. Uyu munsi ndabana ngo ntuve kuhoraho mugabo umenye yuko yavuze ngo dukore iminsi 6 turi ku munsi gira kangahe indwi. It's no Sunday, by the way, in case you wondering. Ntabwo Sunday, but hari ibyo bishibuka ko cyo kigwa nta kibazo ushaka kubona mwe rwose. So urakoze kwana natwe muri kino kigwa cyo muri kahise. Reka rero turabe muri kahise nako byagenda. Mbega Abraham, mbega Yobu, mbega Moses, mbega bandi. Mbega biruka mu isengero every day. Baba mu isengero buri munsi. Oya, barakora. Bamwe muri bo bara abongere, bamwe bara abarimyi, abandi bara abanya business kabitandukanye. Barakora. And then hanyuma uwida gashagira hane aheza kiri kuko cyumako byabo. So get up. Let's work. Unless you have some issue that's preventing you to do so. Kitagusufise igituma utekora kora, that's okay, birumvikana. Ariko tagwaye tafise ibintu umuntu hayufasha kanaka bahasi kudukorera pastor kore. Okay? Pastor kore kwiteza imbere muri byose. Kandi twibuka no witeka. Ariko 24/7 the church impossible. All right, I appreciate your time. Urakoze kumenya wawe. Ndaguhebura ngo uhebe kunebwa nukora ibikorwa by'uwiteka. Okay? Get up. You need to work. Na Paul ubwo yarakoze ndavyiza yavuze ati sinabagoje ikintu na kimwe ariko ayanje maboko yarakoze yawe yarakora. Paul yaravyivugiye ko yakora. Yego murakoze rero kutuganiriza mugenzi anza ko buri muntu wese yize kandi atahuye kubw'ivyo mukomeze kuyiga no gutahura ijambo ry'Uwiteka no gukora nko yabishinze. Murakoze mugirire ibihe byiza mwese. Bye.